Salut les amis, murameze neza, twe turameze neza kuri mikoro ni Naso Lighton, mu kiganiro Help Group episode y'umunani. Sivyo mwaka. Episode y'umunani ni ikiganiro gica kuri Naso Star TV. Ubushize rero twari muri episode y'indwi, twarababwiye ingene urukundo rushobora kuba impamvu yo kwiyahura. Okay? So rero ni muri urwo rukurikirane rw'ibiganiro tugenda tubahereza muri Help Group. Ikiganiro kibafasha cyane abadukurikirana kuri Naso Star TV. Icyo tubasaba ni ukora subscribe, partage, commentaire, hanyuma mubandanye mudushigikira. So rero sije yuno munsi kivuga ngo ishavu ni irungu na stress bishobora kwicira ubuzima. So rero ni sindije nyene twaba turi babiri, reka tumusabe n'abaramutse ni Eric Clapton, reka n'abaramutse hanyuma tubandanye n'ikiganiro cyacu. Sawa urakoze mu frere kumakanya nabahaye ikaze cyane rwose kuri Naso Star TV bandanye bandukurikirana muri bino biganiro Help Group yaje ku bwanyu. Okay, merci beaucoup Eric. Kuba uramukije abakunzi ba Naso Star TV, so reka duce tubasaba no gukora subscribe. So nkuko mwavyumvise ikiganiro cacu ni irungu stress bishobora kwicira ubuzima. Okay, hari abantu benshi bama bameze neza batwenga imbere. Okay, donc uri kurabaraba bama bameze neza batwenga, ariko iyo muvanye kidogo usanga ariko ararira, donc afise ibibazo byinshi. Uravyumva ugasanga abo bantu imbere yabo umutima baramaze kugira bariko barapfa, baramenagurika. Okay, so rero bariko barameneka bariko barameneka kuri stress z'ubuzima. So rero nico kiganiro no munsi tugiye kuvugana kwishavu ni na stress bishobora, donc irungu ni na stress bishobora kwicira ubuzima. Okay, so nivyo rero kiganiro abantu benshi bashobora kugenda n'ibibazo ugasanga barabigenda nari bonyene. Oui, yeah. Bo nukuvuga muri make ofete abantu ukuzababona hariho nk'abantu urumva bari kumwe n'abantu ugasanga umuntu aratwenga, sivyo? Ariko iyo asigaye wenyene ugasanga ari kararira. Nawe benshi navuga kandi urumva ntaganira, ntavugana n'uwo ari we wese, ahubwo yimvira ibintu bibi gusa kubera stress. Mon frère, il est vrai twese ivyo onye bishika twa twarayibayemo, sivyo? Tukumva ko dushobora kugira ante gusambuka gusaduka kumeneka imitima. Ni hatari. So ico no mvuga rega twese twafise ibibazo twarabiciyemo, ariko twaramenye ukuntu tugwana n'ivyo bibazo, ntituca twihebura, sivyo? Kwihebura nico kibi. Muri make turavugira ngo tubigishe ukuntu bari ushobore kwikontrola voilà bahuye n'ivyo bibazo. Yeah, nje gituma kino kiganiro Help Group twagishizeho kugira ngo kibigishe mwese abakunzi ba Naso Star TV, ndetse ubwire utumene umugenzi wawe kuza gukurikirana bino biganiro ahereye iyo twahereye ubwa mbere. Okay, kuri episode ya mbere igira 8. So nurukurikirane tuzokwama turi kumwe. So ivyo bintu rero byo guhisha stress birashobora gutuma ugira ibibazo bikomeye cyane mu buzima cyane. Okay, umuntu afise stress afise ibibazo byinshi irungwa arageraho uba trouble, ugira trouble, sivyo? Donc urabura itiro urumva ukigunga, ukabura abantu muganira, ukabura itiro ijoro ryose ukarara ubona kubera za stress. Ukabura abantu muganira, ugasanga ari wa muntu atanga kugira amalimiti y'abantu bayaga n'ivyo bayaga, agira amalimiti. Cyo utanga kuvuga ivyo oya, uwo muntu rero umenye yuko urumva ukigunga, cyangwa ugasanga uwo muntu atanga kugira n'ibindi bibazo byinshi biteganya izina, urumva ni bya bindi mu freze n'umuntu agenda mwibarabara
yeah. ugasanga nyene uri kuramura ukamengo sinzi ivyo ari vyo aba afise stress zikomeye cyane kandi ushobora kumenya mbe stress zerekeye iki mu bisanga abantu benshi babibamo amezi n'amezi imyaka n'imyaka urumva hari nabo bihindura iki kuba babe gito sivyo canke abandi bakajamo ki mu biyayuramutwe ndavuga urumogi inzoga ni kugira ngo urumva ngo bagabanye stress urazi ko bavuga mu inzoga canke agatabi ngo biragabanya stress kandi hano shangira ko mpanura abantu hari abantu babona naka urumva ku nzoga ari 20 sivyo nawe akasha jako akarugomera nunywa inzoga kubera mugenzi wawe yinywa we ntuzingorane mugenzi wawe yahuye nazo nkuko bivuga ari gihe bashaka yigabanye stress ariko kandi ujya kunywa inzoga nyinshi nawe nyinshi kugabanya stress. Reka nakubwira ikintu kimwe. Reka nakubwira ikintu kimwe. Ntabwo nywa inzoga. Ahubwo kunywa inzoga nyinshi uri kuraganya stress uri kurazongera. Burya hari ibintu abantu baba bavuga ngo inzoga ziragabanya stress ariko just nemeranya navyo. No kuzongereza. Urazi gituma ntemeranya navyo. Unywe inzoga muri uwo mwanya urumva kumenga urorohewe. Sivyo? Ariko nezaguherako bya bibazo byose wagira wari ufise ava yukunywa inzoga ntibica bigaruka ahubwo rero biza vyiyongera. Alors solution suko cunywa inzoga kugira ngo ugabanye stress, solution niyo kugurondera abantu muganira. Turabwira imbere solution n'utuntu dutatu aho bo kwitura sivyo. Rero solution yo suko izo nzoga biyerera mutwe no manzi urondera icyateye stress hama urondera solution y'icyo kintu sivyo no. Let me I tell you some short story y'undi muntu yigeze kumbwira umugenzi agakuru aga short story n'akantu gatoye gusa babwire kugira ngo gashobora kubafasha. Hari umutipe umwe yigeze kumbwira ati naso jewe nari umuntu yari afise akazi keza pe kandi nafise abagenzi benshi abajamo banje kandi babandi ba hafi yanje twaganira byinshi ariko muri jewe mu mutima wanje nafise stress zitagira uko zingana hamwe umuntu yogize akantu gatoye no ndamumomora abyumva mvara nkuyo urumva nko yaragize neza urumva hari ukuntu yaruhutse muri we donc yarajanshikira ambye ati naso vraiment cyari meze ukuntu ndamubwira ati ariko ihangane ibibazo urimo utegezo kubica muko kenzuko kandi uharameze neza mon frère ntagushiyemo ni mwe tuvuga mu bisanzwe ibibazo ufise wakakwibwira abantu benshi mugabo ntubura ababagenzi babandi nyene bamwe batari bukudonde bagutwara mu ibarabara nko kumengo ni publicity bari gukora sivyo dansoka niho ushobora kuburi kuri amahoro stress zikagabanuka. Musanze mon frère abantu benshi extérieurement baragize ene urabona ko ari sawa bariyoberanya ariko imbere mu mitima bariko au fait baraba détruit buhoro lentement. Burya ikintu nobwira abakunzi ba Nasa Star TV tutashobora kwibagira sivyo kugira stress si bibi ntaco bigutwara sivyo ikintu kibi ni iki kubihisha kwigunga ukawigumiza muri wewe nico kintu kibi so ico nokubwira rero vuga uganire sobanura ibibazo byawe ubwira umuntu je ibibazo byanje nibi we uko nukuri kandi nibaze yuko ariko radutahura mu bisanzwe twese turagira stress ariko ntitubihisha iyo ubuze uwo mu biganira sivyo igihuzo buro muganira canke mwebwe mutumvise igihuzo bura uwo muganira hari ahantu ushobora kugira ante kwitura sahandi ni hehe inshuti hano nyene muri help group turi kumwe hano muri help group canke imana ubwayo so ikintu novuga muri help group hengiye na nimero yacu sivyo nimero zacu ngizo mushaka kwandikira mukavuga ati dufise bino bibazo then tukahana ama conseil bityo bikagufasha aho ni hose bimwe bituma ntabwo turi imana ariko
tuzogerageza dufashanye muri bimwe ndetse na byinshi kugira kubera mwebwe duhanurane. So ndabizi neza ko hari abantu benshi bafise ibibazo, bafise ama stress menshi, kandi ndizera ko urimo. Andika muri commentaire, sivyo, uvuge ikibazo cyawe, cyangwa utanga agatemonyage gatoya, sivyo, mwabwire atanga agatemonyage, cyangwa twandikire inbox kugira ngo tuganire, twama turi kumwe, turi active kuri mwebwe. Wise bon, mbe baruzi yuko abantu benshi stress. Baba bahungu, abahungu bagira stress, abaza akazi, ihengeze kuri imyaka, sindarongora, izo zose gane stress warubizi. Umukobwa wamugeze ku myaka 40, sindarongo umugabo, ugasanga agenda ashira umunywera, bibihira bivuga. Akanonda. Oh yeah, friend. So umugabo we mwigeme, umugabo uzomuronka nihagera, we musoro uzomuronka, amafaranga uzoronka hageze, s'il vous plaît. Andika muri commentaire cyangwa twandike inbox. Siyo ryo singora nemwe. Nuko nimwege kwisabone kuri Nason Sat TV kugira ngo ahaza twabateguriye ikiganiro kivuga ukuntu ushobora gutsinda ivyumviro bibi. Nuko rero nibaze yuko mubanda mudukurikirana, abatagira follow, nukuvuga atagira sabone, mubanda mugira sabone. Merci. So mwabyumvise ni ikiganiro kizokurikira episode higejo igira 9, episode 9 muri help group, ni gutsinda ivyumviro bibi, ukuntu twosha gutsinda mind disease. Mwabyumvise ikiganiro cyo munsi n'ukuntu irungu na stress bishobora kukwicira ubuzima. Ubu naho tuzobabwira higejo ukuntu woshobora gutsinda ivyumviro bibi. So turi muri help group ica kuri Nason Sat TV, aho ijambo rimwe gishobora guhindura one word can change our life. Ijambo rimwe rishobora guhindura ubuzima. So ne subscribe, partage, commentaire kuri Nason Sat TV. Merci beaucoup.